kuko mu haraje ikoreshwa nabi ry'amajambo abarundi bibaza ngo umurimyi n'umuntu atagira icakora ngo umuntu yibereye ruguro avyukana isuka kandi sivyo dukwiye kubihindura bari bakwitunga aho bavuga ego so vuga ko abarimyi iyo batagira umutahe iyo batagira isuka iyo bari mu bukene badashobora kwigurira n'umuhoro canke umuyo bo babarimyi gute sikwera we bazindutse kujojanga munsi y'urugo kugira abarundi arico barya ko baca babarimyi uburimyi wategeza kuba umwuga twese dutahura yuko utunze abantu uteza kubakoresha umurimyi none aca bande n'umuntu bisigura yuko turi munsi cyane turi hafi ku bice 6 kwijana ivyo rero byategezwa gusigurira abantu ico bivuze ko uburimyi twabuhevye ubutare dufise kireka ko tunabufise ntituraronka amahera yo kubucukura niyo dushatse kubucukura duhamagara abanyamahanga baduhenda bakabutwara arico bita produit brut tudashobora twebwe nyene kubikora ngo bizanyire akazi abantu ivyo rero birasiguye kijya bari kurambaza ni gute uburimyi budashobora kuzana umwimbo ni iki kivuga yuko no mu mategeko imiryango yose ishingiye yuko ngo umuvyeyi wese ngo yavyaye abana ngo aca babwira ngo ndabahaye matongo ivyo bitegeza guhagarara abantu batagira itongo rishika ni hegitari bavyara abana batandatu baza kubwira gute ngo bariko barabagaburira matongo ivyo ni ibintu biteza kuvamwe mu mitwe y'abantu none uti rero abana ntibazosuye gutora ni wabo wirega gutorana suba kugabura itongo twese turashaka gutorana ivy'abavyeyi mugabo tukabananye tubisangiye economique bikaguma ari vyacu ni gute vyaje yuko umuntu yatoranye avuga ngo mpagwanje ngo mvemwo nivyo biba biri ntambamye kwiterambere turi mu karere uno munsi ibihugu byose bitwegereye byifuza umwimbo bifuza gufungura raba nk'igihugu ca Kongo hari amadolari menshi cyane mugabo abantu baho ntibari kwararima bishemeye mu Rwanda nico kimwe abantu baho barafise amahera dufise umudagaciro mugabo ntibarima nkatwe ntibafise n'amahigwe nk'ayacu ntibafise inkiyacu muri Tanzania mu burengero nico kimwe ntibafise umwimbo nk'uwi wacu mugabo twebwe twari twagize ayo mahigwe nuvuye ko turimye nkuko ndabivuga wosanga umwimbo dushobora gufungura utarenga ibice 30 kwijana uyu munsi kuba muri ko muravuga ibi ubwo soko namwe kumbure mushobora kuba mutari muri intwaro umunsi muhashika ibyo murabona ko bijya ko ari ibintu byoroshe gushira mu ngiro Okay, yes. Tubaramutse cyane tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu amagara meza n'amafaranga. Ni Om Dishanjuma. Tugiye kubana mu kiganiro kiramvuye na Francis Rohero mu mwaka wa 2020 aho yari yaje mu matora nk'uwigenga yitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ariko mu nyuma yarashinze umugambwe la Fraternité des Patriotes Ineza. Niwe rero tugiye kuganira hanini duce hirya no hino ku bibazo bihanze igisata cy'uburimyi igisata gihurikiyemo abarundi benshi ariko vy'ukuri atamwimbo Mutama Francis tukuramutse cyane mwaramutse cyane wagize neza kumpamagara mu kiganiro cyawe sinzi yuko umidondoro two twavuze neza kumure kubirenga ibingiramo byivugira oya ni sawa nivyo nyene kandi nibaza ko atakibazo biteye ego Francis Rohero mu gisata c'uburimyi gihurikiyemo nkuko bivugwa ibice bavuga ko birenga 90% nubwo badasiba kurima na rimwe amasezo yose arimwa mugabo umwimbo ntuboneke habuze iki by'ukuri ngo umwimbo uboneke nyezina abarundi bihaze mu bifungurwa kugira tuganire ico kibazo nashaka ko abantu bagira umwihwezo w'ingene abantu tungana ingene igihugu kingana na cyane turabo burorero bwigeze muri iki gihugu nico byo bavyari byaramaze duce tunarimbura ivyo bariko baravuga ico vyo mara canke ko bishoboka canke bidashoboka nagira ndabibutse yuko uno munsi Burundi turi abantu barenze 1,13 rusansu mizoba izoshobora kwerekana ko barenga kandi gusumba mugabo turabirindiriye bisigura ko abarundi no munsi bari ku bice 47 kwijana n'abana no kuvuga nabantu bari munsi y'imyaka 18 baba rero 1,600,000 abo onye umuntu ntabaharuri yari karavuga ivyo kugwiza umwimbo ntibari muco bita person active gushikaho abo ntibaba barimo n'abana baba bakwiye kuja ku mashuri canke mu bindi abarenga hafi 7,000,000 nibo bantu bakuze muri bo ufashe abarenze imyaka 50 ushobora kubaharura hagati y'ibice 5 kwijana na 9 kwijana bisigura yuko boba bashika umuriyoni canke umuriyoni n'igice iyo rero tubiharuye gutyo dusanga abantu bari hagati y'imyaka 18 na 50 ari abantu baba imiliyoni hafi 5 canke 5 n'igice ni muri abo bantu umuntu aba ari karibaza ati aronderamo umwimbu ingene ungana
iyo rero uvuze uti abarundi baje mu burimyi bashobora kuba bashika ibice 90% turaba muri ivyo bice nico gituma cha twiyumvira tuti muri abo bantu bashika hafi 5,500,000 mbega ni bangahe bagiye ku mashuri ni bangahe bafise ama diplome y'ikirenga nk'amadoktora ama licence abagize amashuri yisumbuye bakayaheza canke ayaciriritse abo bantu mu Burundi tugiye kuharura hari naho twosanga batagera ku miliyoni 2 cyo gituma rero dusanga hari abantu benshi cyane muri iki gihugu bashobora kuba baba miliyoni 4 canke 4 n'igice usanga bashobora kuba batagiye ku mashuri nibo banyagihugu tubona mu gihugu hose bekenshi buzuye nabo kenshi tuba twibaza ngo nabarimyi kandi atari batariko bararima kuko mu haraje ikoreshwa nabi ry'amajambo abarundi bibaza ngo umurimyi n'umuntu atagira icakora ngo umuntu yibereye ruguro avyukana isuka kandi sivyo dukwiye kubihindura bari bakwitunga aho bavuga ego so vuga ko abarimyi iyo batagira umutahe iyo batagira isuka iyo bari mu bukene badashobora kwigurira n'umuhoro canke umuyo bo babarimyi gute sikwera we bazindutse kujojanga munsi y'urugo kugira abarundi arico barya ko baca babarimyi uburimyi wategeza kuba umwuga twese dutahura yuko utunza abantu uteza kubakoresha umurimyi none aca bande n'umuntu ushikaho ntawe ndavuga nijo gituma narimvuze nti abo bantu bose wise ngo nabarimye sibo kuba batagiye ku ishuri kuba birirwa ku matongo kuba bibereye ngaho bikorera utwabo mu rugo ntibibagira abarimyi bibagira abantu barondera ubuzima bwabo nk'abarundi nkuko ushobora kuba yavukiye muri iki gisagara atagiye ku mashuri canke atakazagira akirirwa mu nzu ntacaba umurimyi kuko munsi yiwe atarugo ruhari ngo aje kurima hari umwita umurimyi rero ntitwita umurimyi kubera umuntu yari kwitongo kugira abo umurimyi nuko aba yabishingiye ko akaronka umutahe kugira bikore bigaburire n'abandi ngiye gufatira ngaho onye mu myaka 80 umuntu yatwara iki gihugu ico gihe hari ibintu bikomeye yagize yarafashe ingingo arashiraho ico bita amashira hamwe akomeye y'igihugu nkayo bita ama SRD arashiraho za sosumo nukuvuga yuko bari mibikaje kugira barondera isukari arashiraho ibisata bikomeye vy'uburimyi ubona nyene yuko yagira ati tugira dukore igihugu kirimwe ni kubera iki bitashoboye gukora hariho amaferme bitaye ku kijyama imahwa iranda abantu bakumva yuko ari bikorwa remezo byari vyakozwe vyahagaze gute vyahereye hehe uno munsi naho abantu babwirwa ngo nibisumemwo ngo nibigwaneko ngo barondere uko babaduza umwimbu mbega umunyagihugu arashobora kwigwana ko wenyene ku gatwe kiwe akaduka agafata isuka kubera tubonye naka canke naka babigize bikabiremezo y'igihugu ivy'igihugu kiko kirarondera naho mbangira nti igihe mfashe iryo suzuma ryose nsanga igisata citwa uburimyi twaragihevye muri kino gihugu muri iyo myaka nyene ya 80 kugeza ya 90 amabije y'igihugu cacu ifaranga ryari rigifise n'agaciro ico gihe muri budget z'igihugu uburimyi wasanga bugenewe ibice 22 kwijana rimwe na rimwe mu myaka 89 90 byarashitse no ku 25 kwijana bica byibutsa yuko muri iyo myaka nyene igihugu cy'u Burundi cari casinye amasezerano y'Imaputo asaba yuko n'imiburi uburimyi mu gihugu ca Afrika mu gihe tubishingiye ko nka kontina boshira ibi amahera angana n'imiburi 10 kwijana ya budget kugira ngo aje mu burimyi uravye rero muri ico gihe twe twarageza kuri 22 kwijana byasigura yuko abarundi bashobora kugira ico bashitseko na cyane ko twari tukiri bake twari ku miliyoni 6 indwi z'abanyagihugu bigenda gute rero uno munsi twarageze ku miliyoni 13 turiko turarenga igisata c'uburimyi usange tukigenyera amahera ari yababa indwi kwijana uno munsi uravye amahera ari mu burimyi ukaraba bijaho yari igeze y'u Burundi no kuvuga yuko twari tugeze ku miliyaridi 400 amahera ari mu burimyi ntarenga imiliyaridi 260 bisigura yuko turi munsi cyane turi hafi ku bice 6 kwijana ivyo rero byategezwa gusigurira abantu ico bivuze ko uburimyi twabuhevye ko turi igihugu gishingiye ku burimyi kuko ubutare dufise kireka ko tunabufise ntituraronka amahera yo kubucukura niyo dushatse kubucukura duhamagara abanyamahanga baduhenda bakabutwara arico bita produit brut tudashobora twebwe nyene kubikora ngo bizanyire akazi abantu ivyo rero birasiguye kijya bari kurambaza ni gute uburimyi budashobora kuzana umwimbo kugeza aho rero iyo bimeze gutyo jewe umbaje uti ndavyiyumvira gute uno munsi nimvira ko uburimyi turategezwa kubushingirako sibwo buzozana iterambere ry'ikirenga mugabo utegezwa kutuzanira ico bita itunga mpemburo rimwe rya mbere mukenera kugira mwiyumvira ibindi bikomeye
ndakuvuga kubanza kwihaza ko yego cyane ntidushobora kwibaza yuko abarundi bazofungura bahage ngo ko twagize ama industry ngo twagize ivyo ntibitushobora kubironka tutabanje kuronka niyo nabikenya dufise mu gihugu cacu rero uko kingana gifise ibirometero kwadrato 2027 n'amajana 864 kilometero kwadrato tukaba turi abantu tugeze hafi ku bantu amajana 4 ku kilometero kwadrato dutegezwa kwiyumvira ingene abo bantu babaho kumwe wese abahabonye tukabandanya tubaho muco bita habitat dispersé ico kintu no kugisezerera niko jewe nabitahura mvuga kandi yuko abantu bategeza kuba ku kibanza kitarenga 12 kwijana no kuvuga yuko dutegeza guhimiriza abantu mu myaka 10-15 kiraza bakaja kuba mu bisagara ivyo ntibabikora ku gahato abantu ubazana mu kubaha ibintu bituma birukira ivyo bisagara ntawe rero ukura mu itongo giye igihe abantu b'abarundi kandi mu mico yacu bamenyereye itongo amatongo yabo ntibayatango bayahebe bategerezwa kuyaronkira uburenganzira ico bita titre de propriété bakumva ko aho bayasize aguma ari gwabo ko nahaja mu by'umwimbu aguma begukira ivyo by'umwimbu bakabiharurako nka bimwe bita ama action nivyo nasigura ico gihe rero abanyagihugu ntibabwira ngo nibisumemo tuja gutira kimwe cari cakoze mu myaka 80 tugakora ico bita ama société de développement ayo ma société rero Reta yashiramwe umwimbu irashiramo umutahe ikayashiramo amategeko abantu bikabarema bisigura ko ntemera na gato ko tubesha abantu ku mutumba ngo bahaye miliyoni 10 ngo bari kwaragwiza umwimbu ivyo bintu ni n'uruhendo ni n'ubube gito washaka ntaco bipfa bimaze abantu bahaye amahera bayakoze iki dutegeza kwiyumvira yuko haba amashira hamwe ico bita des sociétés de droit bondé agaca akora kumwe hari ama SRD kera ayo mashira hamwe Reta ikayashinga igaca yibuka ko abanyagihugu yahaye abo banyagihugu ni bande ni babanyagihugu batagira uburyo kandi bamwe batafise n'ubumenyi bwo kubikora itegerezwa rero gukoresha abantu bijanye n'ubumenyi bafise niho rero kuri jewe udaheza ngo ubwire umuntu aheje kaminuza ngo genda urime ngo genda ukora ivyo ushaka utegeza kubirema mu rugezo kimwe na impeje kuvuga mbega uno musiko igihugu cacu ko kingana gifise amazone amajana 3 yababa na 40 igihe twokuramwe amazone ari mu bisagara tusigarana amazone yababa amajana 3 nuvuga yuko Reta ivuze ati tugira dukorera mu mazone yose ayo mazone tuyagire ibigwa bikuru vy'iterambere mu vy'uburimyi n'ubworozi nako jewe ndamara bitahura ntuheza ngo abantu babwire ngo ja gukora ivyo mubonye Reta ni ibitunganye ikabirema mubivuze gutyo ucumengo uruhara gose kubijanye n'uburimyi gose mu weguki muvuze ko ari Reta byose nta ruhara rw'umunyagihugu nawe niko biba mu bihugu vyose ntushaka kubwira abanyagihugu imiliyoni 10 ngo mwese nimwimenye abantu baja gukora ico bita le secteur privé byabanze gutunganwa na Reta niho bamenya intumbero bafata ntushaka kubwira igihugu atantumbero ya Reta ngo umwese niyisumemo ngo agira ivyabonye bicika kajagari ahantu mu bihugu société privée ikomeye habanza gukorwa ivya Reta intumbero zigatumbera hama bagira secteur privé bakaronka aho bafatira n'ingene bagenda batwara nayo ubundi umwese akoze ivyiwe hazamo kimwe cy'uburyarya umwese akwega habonye nibiheza ngo bitumbere intumbero ni Reta itomora ingene iterambere ishakariza abaza kuzana imitahe yabo bakurikira ico ntidushobora kubesha abantu ntibinabaho kubwira umuntu wese ahagurutse ngo niyimenye mu byo ashaka ivyo nta naho byabaye nta naho biba ibihugu biriko biratera imbere cyane mu by'uburimyi uno munsi nk'ayo mareta mwumva y'uburimyi bimaze gushikira aba privé naza kubigirako nuko ayo mashira hamwe banza kuba yarakozwe n'ubutegetsi nk'akarorero ufasha ama société yose yari yarakozwe na Reta mu myaka 80 ayo twumva yose yagumye akora ama SRD amasoso n'ibindi byose byari mu burimyi iyo biba byarakozwe neza ubu biba byaragiye mu minwe yabikorera ubwabo nukuvuga y'abarundi bari kuduza imitaye kubera bari babikoze nibo bari kuba bari barabikora no munsi nukuvuga yuko byari kuba byashinzwe na Reta bigakogwa neza hanyuma babikoze Reta igakuramo amaboko bikegukira abikorera utwabo abikorera utwabo naboni babara barundi baje kubibandanya kugira babitumbereze neza naho niko bitumbera nayo kuvuga ngo umuntu ngo azokwaduka ngo agira ivyiwe nigake umuntu yadutse ku gatwe kiwe azokoresha hamwe ringana nka sosomo azokoresha hamwe rimeze nka brarudi ajyadukanye ku gatwe kiwe nigake cyane uyu munsi bishitse nk'abantu agira abaja hamwe kuko ariye nkabo naba numva usanga ku giti ciwe reka naronde nka hegitari 100 abantu bishitse bakaja hamwe igihugu cy'u Burundi nkuko muvuze muravye population y'abantu bahari aho kurima haracahari nyezina ku buryo
wa mwimbu abantu baba ariko baribaza ati tworima cyane byoshoboka nico gituma nakubwiye nti iterambere rijana n'uburimyi rifise uruhara naho rigera mugabo nkirishobora kwibagirwa igihugu cacu uko kingana n'abantu gifise uno munsi barashobora kuba neza cyane mu bice bishika 10% by'igihugu no kuvuga yuko ahandi aho barima hoboneka simvuze ko abantu atari benshi mugabo nuko yuko barashobora gutegekanywa bakarima aho barima igihe tworeka kubaho umwe wese uko abonye ni iki kivuga yuko no mu mategeko imiryango yose ishingiye yuko ngo umuvyeyi wese ngo yavyaye abana ngo aca babwira ngo ndabahaye matongo ivyo bitegeza guhagarara abantu batagira itongo rishika ni hegitari bavyara abana batandatu baza kubwira gute ngo bariko barabagaburira amatongo ivyo ni ibintu bitegeza kuvamwe mu mitwe y'abantu none utirera abana ntibazosubire gutorana iwabo wereka gutorana suba kugabura itongo twese turashaka gutorana ivy'abavyeyi mugabo tukabananye tubisangiye economique mabikaguma ari vyacu ni gute vyaje yuko umuntu yatoranye avuga ngo mpagwanje ngo mvemwo nivyo biba biri ntambamye kwiterambere igihe mu miryango abantu bumva ko bashonje umwe wese akumva ko atwaragwiwe bategerezwa kuremwa muri vision ibabwira iti naho umwe wese yatoranye nibigume birama action mu bibandanyane bitera biduga igihe nka jewe na wewe turi mu runganwe rushobora kwegerana gushika kuri ba data twosubiza amatongo na ba data wacu no kuri ba sogokuru twayasubiza hamwe twogira ibibanza binini inya twese tukagiramwe ama action mugabo ayo matongo akaba ibikorwa by'iterambere bifatiwe hamwe mugabo mwese iyo ari nyamwigendako ngo ngiye kugira utwanje byerekana ko tutagira vision ivyo rero biva ku uburongozi nibwo bubwira abantu ingene bakwiye gutahura ibintu abantu bagaheza bakabukurikira mugabo iyo tubona n'abategetsi bo mu kibikirenga bagira ivyibare vyabo aha karorera abantu uko umwe wese yogira ivyiwe ni guki tutabona abari mu ngozi bo mu gihugu bagize urunani bonyene bari muri guverinoma ngo bagende barimire hamwe ubona umwe wese abigira ukwiwe byerekana ko abantu bibaza ubwo so gutanga akarorero keza by'ukuri nimba umuntu ariko arahimiriza uburimyi namba babikora kuko bari mu butegetsi ninde urabibona yabibandanije avuye mu butegetsi no kuvuga yuko ico no kwita ibikenewe ivyankenerwa kugira ngo ivyo bintu bikogwe ntibikwiye mu gihugu nimwe nanavuga abarundi benshi ni nabakene muri banki ntushobora kuronka ingurane utaronse ukwavariza kubera iki ni leta ibikwiye kwavariza abo bantu bagiye hamwe nico gituma niko ndafatira karorero ku vyabaye ico gihe ni leta irema ivyo bintu nka leta ntibigirwe n'umuntu kugatwe kiwe kuko abigize abigira kugakungero kuko yaronse udufaranga uwo munsi mugabo avuye muri leta ntasubira kubikora niho navuga nti ico gihe mu myaka 80 leta yaratanze akarorero keza irerekana ko ayo mashira hamwe ya leta nuwo mukuru w'igihugu yaravuye kugira yarabitwaye byagumye ari vya leta icababaje nuko gusa byagiye gutunganywa nabi kuko ntiyari vision y'abantu bose niho ngira nti nibiduhe kwa karorero uno munsi bitunganywe neza mugabo byafatiweko naciye mvuga rero nti twari tugeze kuri budget y'imiliyardi 400 igihe iyo budget honyene no fatira gusa kuvyo kuri accord de Maputo singaruke n'ivyo mu 80 kuko ico gihe batanga 22% fatu no munsi dufise budget y'imiliyardi 400 10% nangahe ni miliyardi 400 ngiye kuri nti reka mfate 15% zibi miliyardi 600 no kuvuga biguma ari bike cyane muri budget y'igihugu ya mazone nakubwira abashika 300 igihe wocu yafata yose ukavuga uti ngomba ninvestise muri zone yose y'Uburundi miliyardi 2 bisigura ko jewe nje ndakubwira nti baba abanyagihugu nagusigurira baba miliyoni 5 ni bamwe uno munsi muri zone yose ubajije uti hariho zone imwe yose yo bifise abantu biza amashuri y'ikirenga nka kaminuza bashika ku 50 urababura zone nafatiye kuri zone igihe abo bantu rero bahari no kuvuga yuko je nshobora kubegeranya nkarongera mu expert aja kubasigurira ico tugomba tugira muri zone yabo no kuvuga naba cadre de direction abagira kabiri camfata abantu baheje amashuri aciriritse yisumbuye n'ayandi vyegeranya nkabegeranya bashika nka 300 muri zone ugira no ndabaronka akenshi batagira akazi nuko yiko ndabegeranije ndabasigurira nabo ko bagiye kuba agent de collaboration muri ico kintu ngira nshinge no kuvuga yuko ubukurikira canzana abanyagihugu bari muri iyo zone baba nk'ibihumbi 3 canke ibihumbi 4 barashobora kuboneka canke ntibaboneke mugabo ni kimwe nabo ngira nti isociete ikogwa bwa nyabutatu hejuru haba abitwa bakadi direction bake cyane hagati hakaba bitwa abagent de collaboration bashitsi bikogwa bake nabo mugabo hasi hakaba abo bita abanyagihugu bato bitwa ba ouvrier baca kubikora igihe rero ivyo bimeze gutyo bibuza ko tuja kubwira umuntu yize kaminuza ngo genda wisumemwe nawe ngo ugire utubonye raba rero wafashe miliyari 2 uhejeje gukora isociete nkizo bakora mu myaka 80 twakwita no munsi SRD Kirimiro SRD Buyenzi
SRD Bututsi SRD Mugamba n'izindi zose urabigize ku mazone ashika 300 ibaze ico duca dushikako ni kimwe nigira kuvuga nti wewe ntuzi mutoyi yuzi nkiki igihe wakura wumva mutoyi ni kigo c'abatariyano jene ndakizi ku nkoko we warukizi ku nkoko nuvuga yuko twese twarakuze ngaha tuzi mutoyi ni paroisse ntonye y'abakatolika iri muri zone ya mutoyi iri muri commune Bugendana nuvuga yuko bajya bazungu bazanye mahera atari na menshi bashira mu banyagihugu bararima barorora ibintu bakora muri iyo zone byaradushikira Bujumbura Igitega mu bisagara bitari bike ibaza amazone 300 ari muco bita milieu rural yose ariko arakora gutyo leta yabitunganije bivuye ku mategeko nayo mazone yonyene ejo agira ati reka dufate ibice 2% tubijanye muri izabu ikugira izabu ikidukorera izabu ifise aba expert mu by'uburimi n'ubworozi niyo yo kibafasha raba bonyene bagize bati tugira dukora n'amashira hamwe ajanye n'ivyo mwavu nibo bonyene bagira ati reka dushire ibice 3 kugira turonke umwavu nibo bace bakora mu bisata bitandukanye bamwe borora abandi barima ejo bakavuga bati muri izi ntara leta yamenyesheje yuko bazotera ibi bagatera ibi kuko nivyo bihamera ico gihe rero umuntu ntisume mugira ivyo abonye ntagira ivyo kwigana apataye umutwe niho nagira nti tukaba tubikora tutazi ivyo turiko turakora tubesha abantu umwe ari we wese ngo amashuri ntaca kimaze ngo abantu nibitaho babonye turiko turahenda igihugu turiko turanakijakaza uyu munsi Francis Rohero turavye uburere bw'igihugu hamera bitandukanye ni gute ubwo burere bwo tunganywa kumure leta yogira uruharuro cyangwa yobikora gute kugira ngo hamwe hose nikiharimwa kigwizwe muri akarere ico bimana bivuze nti uno munsi leta irafise ikigo gikomeye cyane kitariko kirakora kubera usanga rimwe n'imwe kitagira budget nyaguhaye akararo ka Izabo hariho nibindi bikorwa vya leta Izabo ikorera henshi usanga imenya ingene ikirere kizogenda imbuto zirobanuye zomera hana abo n'aba expert bavyigiye bari mu makaminuza bari no muri Izabo mugabo ivyo bigusanga leta itanabigenyera amahera ni kimwe navuga amahera leta irikiragenyera uburimi mu gihaguma manuka uno munsi ari hafi y'ibice 6 kwijana amahera akajana mu bidakenewe nivyo ivyo bidakenewe nivyo mpora mvuga uno munsi budget ya leta igezaho 71 kwijana aja muri budget de fonctionnement 29 gusa akaba ari aja mu cyo bita budget d'investissement ni gute dushobora gutahura ku gihugu cyacu cyotera imbere bisigura kimwoherako kuki tuguma dusubira inyuma igihe amahera adakoresha mu bikenewe nivyo biba nayo ubundi uruhara rwa leta niki no gutanga intumbero dushobora kwaje kuvuge ngo abantu bose nibagira ivyo babonye twigana kuko wabonye naka yoroye utugurube ugacuca kwigana utabifise mu muhamagaro utafise naho bikorera wewe leta umuntu aba yabonye ko vyunguka kunguka wewe nyimbo vyunguka ico bita microeconomy je ndaba macro nimba wewe wakoze utuntu twawe wadukoze haje ugakuramwo utugufasha ndaba ku gihugu cyose bijya bintu birashoboka nico kindaje ishinga nayo ko mose akora ivyiwe ivyo birashoboka mugabo je ariko ndondera wa mwimbu wambaza w'igihugu uwo mwimbu w'igihugu urashoboka leta itabigizemo uruhara ntibikunda leta no mu kugiramo ibihara nimwe n'uruhara nimwe nakubwira abantu baja muri ico gisata bariko barakora uwo munsi washizemo ayo mahera ejo ni bakenyera ibindi bazobikurahe barafise uburenganzira bwo gusaba amakredi muri banke amabanke yacu arashobora gusiporta ubwo buri minavuze igihe imitahe yabo iri ku miliyaridi 10 igihe ayo mabanki yipfuza gukorana n'uwunguka ningoga kugira garukana amahera ari naco gituma bemera guha amakredi umukozi wa leta kuko bamukata ku mushahara kandi ataca ari karinjiza kijanye na production badashobora kuyaha wewe uri kurarima kandi winjiza kubera batakwizeye utazoyagarukana nivyo nagira nti n'abadandaza kumbure abadandaza umwimbu uwo muto nyene turiko turavuga barankingurane mugabo wunda urima ntayangura nico gituma batafasha ibikorwa remezo n'uwitwa umudandaza akomeye bafasha n'uyuwe ni wa undi bumvise yaronse isoko muri leta canke yarironse ahantu hakomeye ababwira ati mpamahera njye yabasubiza ejo ashira ko n'amakomisiyo wewe uberetse uti ngira nkora igikorwa cy'iterambere kigira ikintu ntibazopfa baguhaye amahera kuko ntibinagaragara ingene uzoyazana canke utabaye na komisiyo ivyo none si ibintu twese tuba tuzi ayo mabanki igihe hagati ya twamugina akora nka tu boutique yofasha guti ibikorwa remezo banezerwa yuko bumva bati nakayaronse isoko reka tumuha amaherazo yatuzanira mu mezi 2 uwo niwe baca gufasha none uwo arashobora kuzana umwimbo mu gihugu kugira ngo rero ivyo bintu bikore leta nuko ibaya bishingiye ko itahura ico bivuga bidakozwe gutyo niho ndakubwira uruhara rwa leta ruhera ku mategeko muri byo muri banki mu nyungu n'ibindi byose rugahera mu gutanga imitahe kuko abantu babarundi none ntituzinanye kumbure hagategekanywa n'amasoko navyo nyine ayo masoko n'ivyo nakubwira ategekanywa mu mategeko uyu munsi bo dusimuke gato
igihugu n'ubundi cy'u Burundi mu nyigisho mu mashuri hazanzwe baho izo nyigisho z'uburimyi n'ubworozi mbega abasohoka ibyo bisata ko bitagaragara neza ico bariko baramara eske iyo bahejeje mu mashuri koko baje muri bya bisata biga nakubwiye ko bivana n'intumbero amahera ya leta iyo yinjijwe 70% muri fonctionnement 29 akajanwa yonyene muri investissement bisigura ko abantu bahejeje amashuri bace bakora iki none abana b'abarundi ntitubazi n'abana babakene n'abana ba murundi wese asanzwe igihe badafise base bari muri za guverinoma nibiki baraheza amashuri bafise uwo muhamagaro mwiza wo gukora igihe usanga muhiri wabo n'umuvyeyi wabo kugira baheze iryo shuri yagurishije inka kagurisha igitungwa kugira ngo baheze ishuri baba bifuza ko uwo munyeshuri ejo aronka uburenganzira bukomeye bwo gushobora gushika kure nico bituma guhaya karero ko mu myaka ya 180 leta niyo izana ibikorwa bikomakomeye remezo hanyuma bimaze kugira abana babifatira kwa karero bakagenda bigana ivyo kuko byazanye remezo niho nakubwira nti amazone 300 yose yabayemwo investissement za leta mu myaka 3 bashiramwe ayo mahera umwaka kugira kanini basubira kuko ayo mazone acatangura gukora ayo mazone acagira ico bita autonomy kuko yaronse imitahe abo bantu bariko barabikora uhera kuri bamwe bari hejuru n'abakurikira uburimi burakoga ubworozi bugakogwa bagakora ivyo bintu vy'iremezo abo onya ayo mazone ejo ni yacaja kuba yatanguye kwimbura neza ni yaca ba les actionnaires ba yama banki twavuga ni yaca ba les actionnaires ba ma société yose twariko turavuga leta mu nyuma iza gukuramwe akarenge kuko hari ababitanguye babikoze niko bimeze no mu buzima busanzwe umuvyeyi wawe yakuvyaye iyagize imana akabona kuri kurakura akakubwira ati reka mwana ndaguha igitungwa akabona ko wagitunze neza urakura mu myaka 5 niwe usigara mubwira uti data reka nanje ngufashe bimeze uko nyene leta itegeza kumva yuko les entités de production isa amazone uno munsi bashobora kuba makomine ko ari leta ijana yo umutahe abo bantu bagakora bakarima bakimbura hanyuma bagatera baja hejuru nivyo vyuko bimwe byose bimbura bose bajya bose bica bibanza guhaza abantu aleta brut kuko twabiriye mugabo igihe umwimbu waduze haca havuka bamwe bagira bati reka tuje ku rugero rwa kabiri kwitomati zari nyinshi imbo reka tugire societe yo kuzishira mu magopo none no musi ushira mu magopo n'abantu tutarahaga uri kurabwira abantu ngo niba transform ivyo barima batafise nibibahaza ba transform ibi erega kenshi ivyo ba transforma ni lo surplus ni byagiye biraduga turi mu karere uno munsi ibihugu byose bitwegereye byifuza umwimbu bifuza gufungura raba nk'igihugu ca Kongo hari amadolari menshi cyane mugabo abantu baho ntibari kubararima bishemeye mu Rwanda nico kimwe abantu baho barafise amahera dufise umudagaciro mugabo ntibarima nkatwe ntibafise n'amahigwe nk'ayacu ntibafise nk'iyacu muri Tanzania mu burengero nico kimwe ntibafise umwimbu nk'uwi wacu mugabo twebwe twari twagize ayo mahigwe nuvuye ko turimye nkuko ndabivuga wosanga umwimbu dushobora gufungura utarenga ibice 30% nuvuye ko 70% by'uwo mwimbu wayo mazone duca twugurura imihora tukayashora tukabishora hiyo oya hinjira amadolari atagira kwangana niyaza gutuma dushobora gutransforma mu misi kurikira ibi mvuga nabanerekanye neza ko ubikoze ubiharura ku myaka 10 imyaka 3 ya mbere ukaburi kurinvesta muri ayo mazone umwe kugira kandi ntubisubira ayo mazone aca yifata ico bita en charge yonyene kabibandanya uba watumye ba bantu navuga za miliyoni 5 z'abantu bitwa ko bakuze badasubira kuba mwibarabara ngo barabuza akazi wahaye akazi abanyagihugu bose batari bagiye ku mashuri bariko barabima bariko barabikora uhakazi bamwe bari baheje amashuri bari babaye abagent de collaboration n'abamwe bo hejuru ivyo bire mitunga rikomeye ku buryo ahariko harakogwa ibintu haca haduka ubuzi bwose bushoboka ni nk'abamwe bagira utu restaurant bamwe bagira twatugambi twose bisumamwo baca badukora kuko abantu bafise ico bita revenu uno munsi ndakwibutsa ko le taux de revenu mu Burundi abantu bitwa ko ku kwezi baronka ico binjiza ntibarengandwe kwijana bisigura ko muri babantu bakuze nakubwira barengeje imyaka 18 bitwa ko bakuze baba bibice 53 muri iki gihugu muri bo abafise ico baronka binjiza ku kwezi bari munsi ya 7% bivuga ko twitwa igihugu kiriko kiraja mu bukene kandi kidashobora kuvayo hatabaye des investissements za mbere zituma ivyo bintu bihagarara uyu munsi kuba muri ko muravuga ibi ubwo soko namwe kumbure mushobora kuba mutari muri intwaro umunsi muhashika ivyo murabona ko bijya ko ari ibintu byoroshe gushira mu ngiro ivyo iyo abantu bari kwaravuga ivyo biranatwenza ndiko ndabivuga sindi mu ntwaro abatwara ni babikore urabe ko bidakunda ndibyo ndababwira
ni gute uba abantu baba muri leta akabara badandaza abantu bari mu nzego za gisirikare mu nzego z'igipolisi mu nzego za leta tukasanga nibo bariko baradandaza biheraye amategeko arabibuza wambajije kare tugitangura ingingo ya ijana na kabiri yibwizwa shingiro irabuza abantu bari mu butegetsi ivyo biri mu mategeko sije nabivuze ibi rero ndiko ndavuga niba bifate babikorere kuri abiko bidakunda nimiburi nimba ndiko ndabesha ejo nivyanka bavuge bati yaratubesha ni gihugu kihe urumva gitera imbere budget yabo 70% ija muri fonctionnement 30% munsi kabari ija muri investissement umva cateye imbere ni kuki hari uburorero bwinshi tuzi mu isi tutabufatirako igihugu ca Korea mu myaka 40 iheze no kuvuga mu myaka 70-80 cari igihugu giharwa mu bihugu bikenye uno munsi ni igihugu kiri mu biri bine vya mbere biko biratera imbere ku isi usigura gute ibi bintu none bakoze twese ni turabantu bitubize none dusoma ibitabo kugira ngo tuje uvuze ngo nuko ndabivuga ibi ndiko ndavuga sivyo naremye abantu benshi babivuze ibihugu bariko barabikoresha ugira ngo barakeneye ibiti muri leta babikeneye ibihugu biriko biratera imbere bifise ubwenge nibaburahure babikoresha pana kuvuga ngo je ngo bampe ngo nje mu butegetsi sintegerezwa kuja mu butegetsi ubutegetsi ni ingeso ziriko ziravugwa zitagira umutwe n'amaguru yuko umuntu wese avuze ivya politiki ngo yifuza igiti ntaco nkeneye jewe igihe abarundi bazo ngomwa bakantora iryo teka nzoryakira kandi ibimvuga nzobikora mugabo abariko baratoga uno munsi abaje imbere bakavuga ko batsinze amatora ni iteka baba batewe nibabikore bagerageze bashira amahera muri ivyo mu myaka ya 2011 leta yarafashe ingingo yo gukura ico bita sharwa ivuga ati kuraho imiduga ya leta abantu bari mu butegetsi nibagura imiduga yabo bareke kujana amahera mu byo bita sharwa leta igumane ya miduga bita essentiel no kuvuga imiduga ija mu nzego z'umutekano mu gipolisi no mu gisirikare imiduga ikoreshwa mu bitaro n'imiduga ishobora gukoreshwa ahantu bavuga ati aho harategerejwe barafashe imiduga ya leta baragurisha yose barakuraho bukeye baguze imiduga isumba ukuzimba imwe bahorana sharwa iragaruka yose kandi bari bayibujije ayo mahera kuri iyo miduga avaye muri iyo bice nyene ya leta nibyo ndikuvuga nti ibintu dukora biranatwengeje kiretse ko ububabare bidutera twese tubuzi biratwengeje gose kuko umengo nivyo gufyina ku buryo umuntu ari karavuga ivyokorwa ngo abivuga kuko atarimwo arimwo ajamwo kubera iki 30 niyaja muri fonctionnement niko ntegeza kuvyumva uyu munsi bisanzwe bimeze gute iyo bikubwiye budget iba yateguye ku mwaka none muri ayakora nangahe kuva mu mwaka uheze budget yagenywe mu kwezi kwa gatandatu yari miliyaridi 200 twabikurikiye muri iyo budget 71% y'amahera y'igihugu yaja mu byo bita fonctionnement no kuvuga guhemba abakozi ba leta ico washaka ni na gito kirabamwo mugabo gasanga ni ivyo bagura ivy'ingendo ibintu byose bijyamwo ivyo bintu byose birenga ubutegetsi igihe birutana kure amahera aja mu byo shobora gufasha umwimbu tuba turi igihugu kiriko kiraja mu bukene cihe intumbero kuja mu bukene kugira wihe intumbero yo guteza imbere igihugu n'ivyo ukorerako vuga uti amahera nkoresha ntegerezwa n'imiburi buri kumva yuko n'imiburi 50 kujana teza kuja mu by'umwimbu ndetse rero kuba ariko baratera imbere bo bashirayo 70 bijana ubwenge buruzuye ku isi twebwe nibicu navuga nivyo dushoboye umuntu yoshaka guteza imbere iki gihugu ni yirirwe kuri internet arabi ingene Korea yabikoze arabi ingene Singapore iriko irabikora arabi ivyo bihugu bya Vietnam ingene biriko birabikora arabi no ngaha mu karere kiwacu biriko biratera imbere ivyo bariko barakora uko biri kose mu kurangiza igihugu cy'u Burundi kiguma ari igihugu gishobora kuba kikirimo amahiwe kandi menshi uyu munsi incabwenge rero wewe ko muri nabandi mufise byinshi yumva moterera byogenda gute mwofasha leta iki ofete oya je ntaco bise ndayifasha nivyo turuga abantu ivyo bavuga byose leta irafise ubasha bwo kubironka ibintu byinshi biranditswe ibintu byose abantu bavuze biruzuye kwisi umengo uvuze je umengo uri kurampa ikibanza c'igitangaza nkuko umengo ubwenge ndaburusha abandi barundi oya ndi umurundi na muto muri benshi ico jewe noba ngira nukubahuka kubivuga hari abarundi muri iki gihugu benshi baciye ubwenge binumiye leta irabazi abarongozi barabazi bari mu makaminuza bari hirya no hino bari mu buzi bwa leta niba bakoreshe hanyuma bafata ingingo kuko igikorwa ca leta nyamukuru ni gufata ingingo kuvuga ngo abantu baraje ubwenge ntaco bimaze no gufata ingingo nibafata ingingo no musi bavuge bati amahera ya leta agiye gukora iki turayakuye mu byo gufina by'imisi mikuru turi igihugu cy'abantu
sinzi ingene bivuga ivyo rero ngana kugira nti ntibishobora kubandanya gutyo dushaka gutera imbere nahereye aho wavuze dushaka ko uburimyi bugira ico kudufasha uburimyi butegereza kudukura muco no yise inzara mutujane muco ni yise kuronka itunga mpemburo bike bituma tushobora kugira ico no kwita fierté akanyamuneza hanyuma ayo masosiyete barabiko ariko arabikora aca yinjiriza amabanki amasosiyete yose ya leta akaronka amahera ivyo bitujana mu rugero rwa kabiri nise urugero rutangaje niho haza kuremwa amashira hamwe yiterambere akomeye au niveau des ambitions niko bigenda mu bihugu byose ntushobora kuvuga ngo nzorema industry ntashobora no kurimira abantu industry zivuka kuko wakoze ivya mbere bikaguha umwimbu hanyuma ibirenga ko nivyo biza kugutumugira aya mashira hamwe akomeye ivyo niko bimera sije ndabivuga n'ubwenge bwuzuye mu bitaba ahantu hose biriko abantu rero barongora ibihugu bategeza kwicara bakavyiga bakabitahura bakarondera abagenzi ibihugu birafise abagenzi ku isi igihugu cyo bunyikiza kumenya kiti mbega jiwe ndungitse aba expert muri Korea bamfasha iki uburundi burafitanye ubucuti n'igihugu cy'ubushinwa mbega ubushinwa budufasha iki muri ivyo uburundi burafise inshuti nyinshi ku isi ni barondera inshuti z'ubwenge zibaza kubafasha tuve muri ivyo bintu byo kuguma twagiriza ngo banaka n'abakoroni banaka n'ibintu oya umurongoza aciye ubwenge abukuriye buva hose akabukoresha ibisigaye by'ingene bavuga ivyo bashaka byose ku bantu akabireka hama barundi bobo babufise bobo bariyuzuriya benshi naco cyo turabakoze baraho igihe mugabo tumaze gushingira yuko umenga umuntu mudasangiye umugambwe ntacu mubaza abumwansi umuntu mudasangiye uboko cyangwa umuntu mudasangiye kumenga ntacu mubaza tuzi ko tubandanya tuja hamwe navuga mu bukene kandi ejo buzoba buruta uno munsi jewe nifuza ko abantu barongora ibihugu bumva ko bafise ico no kwita obligation de résultat kurongora igihugu si ibintu habwa nk'ishimwe oya ni igikorwa uhabwa kugira ngo igihugu giteze imbere urabitegerezwa kugiteza imbere si umwanya wiha kugira ngo unezerwe ushimire Imana ngo yarakugejeje heza n'umuzigo wakiriye kugira ngo igihugu gikure habi ukijane heza wowe nyine uhatahure hama kugikura habi ukijana heza sivyo wewe wiyitirira ngo abantu bavuge ngo nabikoze nabandi babivuga si ubivuga kandi igihugu kiriko kiragenda neza abantu barabivyemanga bakabivuga iyo tuba mu gihugu $, ku mwimbo wacu riva mu myaka 4 ku 2200 n'amajana 3 likagera ku 5000 ni ikibazo gikomeye tuba gitegezo kudutera umutima uhagaze igihe bamwe umengo ntaco bibabwiye bazi neza ko ivyo bakenyera byose bikuru muri iki gihugu ndaguha karorero ivyo bakoresha byose mu biro nk'impapuro n'ibindi nta na kimwe twikorera aya makaramu nta na kimwe twikorera ibintu byose dukoresha mu buzima bwacu iyo miduga tugenderamwe ivyo bitoro nta na kimwe twiremera turinda kubigura mu mahera avuye hanze byategezwa kudutera ubwoba igihe rero bitatutera ubwoba nuko bishoboka ko tutaba tuzi ico turiko turakora ni tumenye gusumba ikene muri kino gihugu tumenye ko igihugu ivyo tugikorera abana bacu ejo bazotuvuma tugira amahoro murakoze cyane Monsieur Francis ku kiganiro muduhaye kandi ni byinshi cyane mushitsangije barundi twizere ko nikindi giye kumbure akanya kazovyemera muzosubira mukadusangiza ibindi by'imwe ikindi nokora jewe kunsangiza ubwenge bwanyu nanje tukasangira ubwiwanje ni umuhamagaro undi ho kuba kwisi byo bimaze iki okay murakoze cyane turabashimira mwese mwafashe umwanya mudukurikirana musangiza kino kiganiro abandi turabakunda cyane bye bye